Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari no yanyu muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza kamakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi akaba ari inkuru ihejeje kudushikira nubundi kwirabana n'uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere General de Police Alengiyome Bunyoni apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Bamwe bati woba uzi kunyegeza nka Bunyoni. Bunyoni aramaze iminsi asakwa mu cyumba abamwo mu ibohero rikuru rya Gitega aho barasanzemo telefone Android bagasangamwo telefone nini ndetse na carte SIM ndetse kandi abapolisi bagiye gusaka bakagenda bajanye amakayi Alengiyome Bunyoni aba ari karandikamwo aho yibera mu ibohero rikuru rya Gitega. Ni mu gihe benshi bibaza ingene Alengiyome Bunyoni agenda aranyegeza ibintu vyiwe ndetse benshi batanguye kumva ivyi inkuru batangaye cyane baguye mu gahundwe bumva ko Alengiyome Bunyoni koko afise ubwenge ko imyaka yamaze ku rugamba itari mike cyane. Murano makuru turaza kubabwira ibintu vyagiye birafatwa mu ibohero mu cumba ca Alengiyome Bunyoni ingene yaba yabinyegeje. Turaza kubabwira aho yaba yabinyegeje ndetse n'ingene vyagenda kugira ngo abapolisi babitore. Kugeza ubu igipolisi n'iperereza biracikeka ko Bunyoni afise izindi telefone ariko barananiwe kuzitora. President Vice Ndayishimiye akaba adatahura ingene zo telefone zinjira mu cumba kwa Bunyoni mu gihe abacugurura bazwi. Abaryango ba Bunyoni iyo binjira kuraba Bunyoni binjira babanje gusakwa bagakurwa n'uduhuzu nta kintu kitemewe bashobora kumushira. Vice Ndayishimiye ngarikeka rwose ko mu gipolisi n'iperereza harimo abategetsi bamuhenda ahubwo bakaba bakorana na Bunyoni. Amakuru ahari akemeza ko vy'ukuri mu nzego z'umutekano harimo abatari bake bashigikiye General Bunyoni abo bamushigikiye bakaba barimo no ku rwego rwa General. Uko mu gihugu ngo haboneka ingorane President Ndayishimiye nawe akavuga amajambo atangaje niko abashigikiye Alengiyome Bunyoni nabo batera bongerekana mu gitigiri. Bamwe akavuga ko Alengiyome Bunyoni kuri ubu nubwo bitavugwa cyane mu nzego ashobora kubasumvya inguvu kure cyane President Vice Ndayishimiye. Tugiye kugaruka ku bintu bitangaje cyane ndetse n'ingene Alengiyome Bunyoni yagiye aranyegeza ibi vyose vyagiye birasakwa mu cyumba ciwe hakaba harimo ivyafashwe ndetse n'ibindi bakaba batari babitora gusa bakaba bikika ko hari ibindi ibikinyegeje ingene bishikayo vyo yo ntitwari twayimenya gusa n'ubundi turaza kuyitohoza neza tuze kubabwira ingene vyoba bimushikako. Ni vyinshi muraza kumva mugatangara gose benshi ndabizi benshi muraza no gutwenga. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda kugira ngo tutaja ucikanwa n'amakuru dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu muhuza TV mwekaze mwidonido yano makuru. Abamaze iminsi basaka General Alengiyome Bunyoni barumirwa baravye ubuhinga akoresha mu kunyegeza amatelefone. Naho bamaze gufata telefone zibiri gushika ubu barikeka ko ashobora kuba afise izindi zabananiye gutora. Izo zibiri za mbere bamaze kumusaka inshuro zibiri bakabura igihe cyose bamusase biratwara amasaha ari hagati ya 3 na 5. Mwibaze namwe amasaha 5 mu cumba c'umunyororo umwe bagasakambura utwiye twose ariko bagatataco batoye. Reka rero hano tubasangize ubuhinga Bunyoni amaze gukoresha mu kunyegeza ivyo igipolisi kiba kimuronderako. Reka tubitangurire kuri telefone Android mu muringoti wa lavabo. Mu mpera za nzero uyu mwaka w'ibihumbi 2024 nibwo hatangajwe bwa mbere ko Alengiyome Bunyoni yagiye gusakwa mu cyumba bamwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Ico gihe igipolisi carashoboye gufata smartphone ya Bunyoni. Igipolisi kimaze amasaha menshi gisaka kikabura telefoni nimwe niho cabona utuzi kwisima munsi ya lavabo iri mu cumba ca Bunyoni. Umupolisi umwe arakebwa acomora urya muri ingoti yo munsi ya lavabo utera uja mu ruhome bakweze gato baza babona telefone irakorotse. No kuvuga ko ubuhinga Bunyoni yari yaratoye bwo kunyegeza telefone kwa rukuza uracomora umuringoti wa lavabo ugaca unyegeza yo telefone yiwe nini agaca asubira kinjiza wa muringoti. Uwo munsi yabikoze yihuta cyane kubera bikavugwa ko kugira ngo navyo babimenye uwo munsi yoba yarabikoze yihuta cyane
kubera yagiye yumva abapolisi bariko barugurura imiryango atavyiteze, ntiyaronka akanya ko gukura ayo mazi yakorokeye kwisima hasi. Icya kabiri kandi gitangaje n'ingene yafashe telefoni akayinyegeza mu itoroshi. Uwo munsi nyene harafashwe agatelefone gatoyi Bunyoni yari yanyegeje mu itoroshi yiwe. Yafashe itoroshi yakuramwo amabateri, yinjizamwo agatelefone gatoyi arenza ko ibateri rimwe aca arapfundikira. Ntawuzi ingene vyagenzaga abapolisi bimvira kurondera telefone aho hantu baba barayifashe. Hirya y'ejo haheze rero nibwo habaye ibitangaro, ubwo nanone icumba ca Rengiyome Bunyoni yagiye yumva abapolisi baje gusaka. Abapolisi baratoye carte SIM mu buroso bw'ibirato vya Bunyoni. Yafashwe carte SIM ayinjiza harya mu bwoya bw'uburoso. No ngaho ntawuzi ingene abapolisi biyumvire kugira ico baharondera. Abapolisi bavuvudikiye amakayi ya Rengiyome Bunyoni. Kubera uko kwibaza ko Bunyoni ashoboye kunyegeza ikintu hariho hose, abapolisi baramutwaye amakayi yahora yandikamwo. Basanze afise amakayi menshi asanzwe. Bunyoni yahora yirirwa arandika. Abapolisi bamubajije yabishuye ko ariko arandika igitabo, ariko abapolisi ntibamwemereye kubandanya candika kuko bagiye bamutwaye amakaye yiwe yose. Agize arabaza ico bagiye kuyakoza, bamwishiye bati nitwasanga atakirimwo tuzoya gusubiza. Kugeza ubu nubundi nkuko natanguye mbabwira, igipolisi n'iperereza birikeka rwose ko Bunyoni afise izindi telefone ariko bakaba barananiwe kuzitora. Perezida Evariste Ndayishimiye we umutwe uramujya umwanya ku mwanya. Ntatahura ingene izo telefone zinjira mu cumba ca Bunyoni mu gihe abugurira ico cumba bose bazwi. Ni mugihe kandi abaryango biwe atabubasha baba bafise bwo kwinjirana ikintu muri ico cumba Bunyoni apfungiwemo, kuko bose iyo bagiye kumuraba binjira babanje gusakwa ndetse bagakurwa impuzu, yoba abagabo canke se abakenyezi bose barasakwa ukwabo. Abakenyezi bagasakwa n'abajejwe umutekano nabo b'abakenyezi, abagabo nabo bagasakwa n'abagabo ku rundi ruhande, bagakurwa n'uduhuzu, nta kintu na kimwe kitemewe bashobora kumushira. Boris Ndayishimiye arikeka rwose ko mu gipolisi n'iperereza, mu nzego z'umutekano, muri politike, mu mugambwe CNDD-FDD ndetse n'abandi bose bavuga nikijana ngaha mu gihugu c'u Burundi, hoba harimwo abategetsi bamuhenda, ahubwo bakaba bakorana n'iki gihangange mu gipolisi, umurwizatunga General Rengiyome Bunyoni. Amakuru ahari akemeza ko vy'ukuri mu nzego z'umutekano harimwo abatari bake bashigikiye General Bunyoni. Kandi nanone igitangaje n'ingene aba bashigikiye uyu umugenerale Rengiyome Bunyoni bose ari abantu bakomeye cyane mu nzego z'umutekano ndetse banafise amapete yo hejuru, harimwo abakoroneri, abaretuna koroneri, abagenerali ndetse n'abandi. Bamwe bakavuga ko uko mu gihugu haboneka ingorane, Perezida Evariste Ndayishimiye akama ashikiriza ya majambo yo watangaje arimo gutwenza cyane, ariko abashigikiye Bunyoni batera bongerekana. Ndetse ngo niyo Perezida Evariste Ndayishimiye ashikirije amajambo, hari amajambo aja gushikiriza Rengiyome Bunyoni ndetse nabo bari kumwe bamaze gupanga iyindi mipango. Bikaba bivugwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo kumuhanura ari ikintu gikomeye cyane. Bunyoni rero ngo ubwo ubuhinga akoresha mu kunyegeza ibikoresho vyiwe vyose mu ibohero rikuru rya Gitega, gushika n'ubu barasaka ico baba bashaka mugabo ntibakironke, kuko bamwe bavuga ko Bunyoni afise ubuhinga butangaje cyane bw'ingene anyegeza ibikoresho vyo gutumatumanako vyiwe, ku buryo abajejwe umutekano n'iperereza baza gusaka bakabura. Muri aya makuru kandi katubageze ko urubanza rutangaje cyane muri sentare ya Makamba n'indenga zotabara Muri na Berize. Abarundi bamenyereye sentare ko zikora ibishoboka vyose kugira ngo bakize urugo ruba rugira rusambuke. Ni abantu bagiye gusaba kwahukana, sentare bahameze yo kubanza kwiyumvira imbere yo gufata ingingo. Imakamba ho hariko haba ibihushane. Muri na Berize karaciyemwo barashwana banyoye agacupa, Muri arahakomerekera bisanzwe, Berize aca arafatwa arapfungwa. Muri yaragiye gusaba irekurwa ry'umukenyezi wiwe akunda baramumwima, none sentare rikirondera kwagiriza Berize icaha cyo kugerageza kugandagura umugabo wiwe. Sentare ngo ntikeneye kumva urukundo rwa Muri na Berize mu gihe bo bisabira kubandanya urukundo rwabo no kurerera hamwe ibibondo vyabo. Muti vyagenze gute?
karaciyemwo barashwana ariko barakundana nk'uko bigenda mu ngo zose. Muri Bigirimana na Berize Irakoze bubatse urugo rwabo mu mwaka wa 2015. Imana yarabahezagije urugo rwabo ibibondo, aho babaye ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Muri na Berize bafatwa nka rumwe mu rugo rw'abakundana. Iyo umwe agiye mu kabare acahamagara uwundi bagasangira. Ni abantu bama bari kumwe ahantu henshi cyane. Kwigenekerezo rero rya gatandatu ntwarante uyu mwaka wa 2024 ku mugoroba, Muri yari mu kabare kamwe k'imakamba, asanga niyo kwisangiza, ahamagara Berize wiwe kuri telefone ati ingo sheri ngwe kamwe. Berize araza barasangira, ariko we aca ataha imbere kugira aje kuryamika abana. Hafi saa 3 z'umugoroba Muri nawe arataha. Muri na Berize basanzwe basangiye telefone ya Android irimo WhatsApp zabo. Muri arabona ko WhatsApp ya Berize irimo ubutumwa message bushasha, aca aramuha telefone. Berize nawe araraba ubutumwa hanyuma aba arasamara muri telefone. Umugabo nawe aba arakeneye telefone kumbure kubera utuyoga bari banyoye bagwanira telefone. Berize aca kubita igufuri yari afise ku mutwe wa Muri arivyukiranya. Berize aca mukubita igiti mu nda. Muri atangura kuvirirana mu mutwe no mu nda, aca yiruka kwa mukuru we aba mu kandi gatumba k'ico gisagara nyene ca Makamba. Umuvukanyi amubonye ingene ariko avirirana amaraso ati mwene mama baramwisha. Amufata amafoto acuzuye amaraso, nayo wanyoye utuyoga birazwi ko akomeretse na gato y'amaraso yisuka ku bwinshi. Amafoto acatanga mu groupe WhatsApp. Abakenyera rugamba bati Berize aratumaramaje. Bukeye kwigenekerezo y'indwi ntwarante uyu mwaka wa 2024, amafoto ya Muri yuzuye amaraso arakwiragizwa hose mu groupe WhatsApp. Bamwe bakanashikuza ngo umukenyezi yarayahatswe kwica umugabo kubera atamuguriye igitenge cyo kwigenekerezo y'umunani ntwarante uyu mwaka wa 2024. Ndetse bamwe barananditse ko Berize yacumi simbogita umugabo wiwe. Ubonye amafoto yaca yibaza ko Muri aremvye, ariko ababonye Muri bukeye kwigenekerezo y'indwi ntwarante uyu mwaka bagatangara. Yari afise agakomere gato hejuru y'ijisho. Muri yarakomeye, ntiyagiye no kwa muganga. Ntawashobora kwibaza ko Muri baraye babonye ku mafoto yuzuye amaraso ari we nyene Muri babona bukeye akomeye neza atanguma atakwivuza. Mu gatondo kare rero kwigenekerezo y'indwi ntwarante uyu mwaka wa 2024, apolisi bari kumwe na mukuru wa Muri bari bageze ku rugo kwa Muri bajana gupfunga Berize. Ariko inyuma y'umutaga wiraje gusaba ko boreka Berize agataha, ati nibere ryayaze, ibi ni ibisanzwe natahe ntazosubira. OPG niho yamusigura ko ikibazo cyakomeye abategetsi bamaze kucinjiramo ko hategerezwa kubaho urubanza. Muri acaja kwa procureur ati njewe nababariye Berize, simbona impamvu yoguma apfunzwe. Procureur ati ikibazo kirandenge kigenda obisigurire Buramatari. Buramatari wa Makamba ni umukenyezi Tantine Shuti n'amagara. Kuva babonye amafoto ya Muri, abakenya rugamba bagize femme intwari abo muri Forum de Femme bose bararahiye ko Berize ategezwe guhanwa bikomeye kubera amaramaje abakenyezi. Ivyo babivuga bisunze ya mafoto n'ivyagiye bivugwa mu groupe WhatsApp, ntibigeze bishikira kubaza ivyabaye. Abakenyezi babonye Muri agiye kwa Buramatari baranamukarira ngo aho ari we uragiye kumusabira ikigongwe. Muri ntiyabonye na Buramatari, yavuganye na bamwe mu bategetsi bakorana na Buramatari, ariko ikiboneka ngo hano ni ya ngwara ikomeye y'ubutungane bw'u Burundi. Ingingo yo guhasha Berize yavuye kwa Buramatari afadikanije n'abakenyera rugamba. Ubutungane ngo nibwigenga na gatoyi, buratamikwa ijambo. Buramatari Tantine Nshuti n'amagara ni mushasha, ariko ngo bose baramutinya. Uyu bikanavugwa ko asanzwe yubakanye n'umukuru w'iperereza mu gihugu hagati, Colonel Domitien niyo nkuru. Uyu nawe akava mu gatumba kamwe na Reveriyano Ndikuriyo. Ijambo rya Tantine rero rirakomeye kubera yishikira hejuru cyane. Ninde mucamanza ngo yokubahuka kumuvuguruza nk'uko bivugwa n'aba bavyibonera kandi batangaza ivy'iyi nkuru ya Berize n'umugabo wiwe. Bikavugwa ko kandi Muri Bigirimana ari umwigisha w'amashure abanza nk'uko bivugwa. Urubanza rero rwa Berize Irakoze hamagaye kwitaba urubanza rw'ikibiriraho, ahindutse inkozi y'ikibikomeye ifatanywe itonga nk'uko bivugwa. Amaze gufatwa,
procureur yamwagirije icaha cyo gukubagura uwo bubakanye violence domestique yisunze igitabo gihana ivyaha bifatiye ku gitsina. Umukuru wa sentare ya Makamba niwe ngene ubwiwe yaje kurongora intahe y'icesi ubona ko ubo haherutse gushirwaho umucamanza umwe Rudende Jijunike ku vyaha bito bito, no kuvuga ko umukuru wa sentare yaje gucurwa urubanza rw'ikibiriraho ari wenyene. Wiri Bigirimana yarafashe akanya arasigura ko ivyabashikiye na Berize wiwe ari ugushwana gusanzwe nkuko bigenda mu zindi ngo zose. Yaravuze ko umukenyezi wa tantombero nimwe yo kumwicara afise aranamwambura ice yica bavuga ko yamucumise imbugita. Wiri yasavye ko barekura umukenyezi we bakaja kurera abana. Imanza zikibiriraho ntiziteba gusomwa. Umucamanza yavuye atanga ingingo yiwe, yafashe ingingo yo guhindura izina ry'icaha ava muri bimwe vya violence domestique aja ku caha gikomeye ca tentative d'assassinat, kugerageza kugandagura umuntu. Ivyo amaze kubikora umucamanza yisanze atakirekuriwe kuruca wenyene kubera yari yinjiye mu vyaha bihambaye. Berize yaciye yunguruza muri cour d'appel kugira sentare ivuge ko yemera iryo zina rishasha ry'icaha. Cour d'appel yarumvirije urubanza hirya y'ejo, ubu harindiriwe ingingo ya sentare. Inyuma y'iyo ngingo urwo rubanza ruzoca rusubira muri sentare ya Makamba. Umushingamanza wa Berize yarerekanye amakenga menshi mu kungena urwo rubanza ruriko ruragenda. Niyumva ingene umucamanza arondera gukora ibisumba ivyo yasabwe na procureur, niyumva ingene sentare iheba itegeko rigenga ivyaha vyo mu ngo akaja kurondera icaha gikomeye cane mu gitabo mpanavyaha, kandi atigeze yerekana Berize ko barateguye kugandagura umugabo wiwe. Icaha co kugandagura cerekanwa n'umugambi we wateguye imbere, ariko ivyashikiye Berize na Wiri ngo n'ugushwana gusanzwe kwabubatse kwababuwe n'inzoga bari banyoye. Wiri akaba asanzwe ari umwigisha amashuri yisumbuye akorera kure gato y'igisagara ca Makamba. Buri munsi aja kuraba Berize we mu gasho inshuro zitatu zose, akongera akamutegurira imfungurwa. Birasigareze wenyene utwana dukiri duto nta n'umukozi afise amufasha. Wiri bamwe bakaba bavuga ko yuzuye impuhwe n'urukundo. Benshi bakibaza inyungu sentare ifise yo gucira imanza z'agacamutwe Berize. Ati no kubera iki sentare ikeneye gufyatura icaha kidasanzwe ishira kuri Berize. Ati no kubera ko abategetsi bose Wiri yituye akabereka ko bafise amakuru atariyo baca mu rungiko kwa Buramatari Tantine Nshuti n'amagara. Ivyashitse muri urwo rugo hamwe hokoreshwa igitabo mpanavyaha gusa ntako vyoshobora kwitwa tentative d'assassinat, ahubwo vyohinduka kugwana vyavuyemo gukomeretsa umuntu, ariko nuko gukomeretsa kukaba kudakomeye mu gihe wakubiswa atigeze akenera no kuja kwa muganga. Ngese nihe nyungu abakenera rugamba na forme de femme bafise muri urwo rugo kurusha bene rwo? Nihe nyungu bashaka guha Wiri mu kumushira kure y'uwakunda? Wenyene yemeza ko ataco bapfa, kandi akivugira ko akeneye ko barerera hamwe abana babo. Ngayo rero amakuru aragezwe ko nimba ngo sentare ihisemwo guhana niyigenge yisunza amategeko gusa. Nivyo Berize yarakubise umugabo wiwe yongera aramukomeretsa, kubera uwakubiswe yari yanyoye utuyoga yaravuye amaraso menshi, ariko bukeye yari yakize ntiyakeneye no kuja kwa muganga. Ibi bintu vyabaye hagati y'abubakanye bakundana biterwa n'utuyoga bari banyoye bagwana telefone basangiye. Nta mugambi wo kwica umuntu wigeze ubaho. Itegeko ribigenga rirazwi. Amakuru ajanye n'urubanza yaranzwe n'abarukurikiye muri sentare ya Makamba na cour d'appel, bongera barashikira Wiri na Berize baramenya neza ico bashaka. Ngayo rero amakuru tubagejeje ko ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje ucekanwa nayo dushikirizwa yasangiza abagenzi bawe, kandi aho baherereye hose kugira ngo baje bashikirwa nebe ko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhoza TV, Imana iba hezagire.